Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musangwe ikaze yo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 25 gitugutu umwaka wa 2023 mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abanyagihugu muri zone ya Buringa muri komine Gihanga intara ya Bubanza bariyamiriza ingeso ya bamwe mu bapolisi basa n'abahinduye urudandazwa isuzumwa ry'amakaye y'ingo hamwe n'uburangamuntu abafatwa ngo barekugwa babanje kwigomboza amafaranga. Ivyigwa vyahungabanye kuri uyu wa gatatu muri komine Butihinda intara ya Muyinga biturutse ku rugendo rwakozwe n'uramutswa umugambwe uri ku butegetsi muri iyo komine abavyeyi barereye ku mashuri amwamwe bakaba biyamiriza iyo ngendo. Turabwira n'ibijanye n'ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence ribandanya guhungabanya ibikorwa ku basanzwe bagikoresha bagasaba leta gutanga umuco hamwe no gutorera umuti iyo ngorane. Mugume hafi mu kanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru yere mu gisata cy'umutekano aho hari umugabo yahatswe kugandagurwa atemagujwe umupanga nyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri ni ku mutumba Mugera zone na komine Kabarore intara ya Kayanza. Amakuru avaho kuri uyu mutumba avuga ko uyu mugabo yarazi ku mazina ya Atanaze niyo nyungu w'imyaka 50 yatemaguwe bikomeye n'umuhungu wiwe acajanwa ku bitaro by'intara ya Kayanza ahari kwaravurirwa muri kino gihe. Amatati afatiye ku matongo ngo yo bari yari nyuma y'ubwo bukozi bw'ikibi. Ayo makuru abandanya amenyesha ko nyene gukora icaha yarengukishijwe n'umushikiriza manza wa Republika ikokira sentare nkuru ya Kayanza aho inyuma y'ukumvirizwa yaciriwe umunyororo w'impaga w'imyaka 15 hamwe no guha indishi y'akababaro se wiwe ingana n'imiliyoni 5. Abajejwe intwaro bagasaba abanyagihugu kwitura inzego z'ubutungane igihe cyose habaye amatati bakavavanura n'ingeso yo kwihanira. Abantu babiri kandi bapfuye bakubiswe n'inkuba kuri uyu wa gatatu ahitwa wa Rubondo ni muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Amakuru ava ngaho iwa Rubondo hamenyesha kandi ko abarenga 10 bakomeretse. Mwari mwavyumvise mu ncamake abanyagihugu muri zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza baridoga bavuga ko isakwa ry'agasakisa kirikogwa n'abapolisi yahindutse nk'urudandazwa. Babishikirije inyuma yaho kuri uyu wa kabiri muri iyo zone hazindutse umugwi w'abapolisi baje gusuzuma ko bafise amakaye y'ingo abatayafise cyo kimwe n'abayafise ariko atarategwa ko umukono n'umukuru w'umutumba bose bagahagarikwa. Abahagaritswe baciye bajanwa gufungirwa muri brigade ya Gihanga ubutanze amafaranga akarekugwa abatayaronse nabo bakaba ariho bagifungiwe gushika n'ubu. Abanyagihugu bagasaba abarongoye igihugu ko bofasha kugira ngo ubwo busuma bakorerwa buhagarare na rirya abakwaye amafaranga atagitansi bahabwa. Kurikire umwe muri abo banyagihugu bo muri zone ya Buringa yaganiriye na radio RPA. Abanyagihugu Buringa kuvuga iyi Buringa yacu zone Buringa nyene komine Gihanga imaze iminsi irimwo isafari ridasanzwe. Abapolisi bavuga ko igihe sakwa barihinduye urudandazwa twebwe twarakiriye akamo k'abajejwe intwaro turashaka kugura amakaye ariko twama twasatse ntitwibaza ko ari amakaye gusa asakwa kubera naho uyifise iyo kaye bamanga umukuru w'umutumba ntiyagusinye ngaha ngo umwana wawe ntiyanditswe umwana w'umucuko canke ngo nyumba kumwe ntiyagusinyiye ukabora twawe kuri brigade canke ubifise ukaja bamanga udana ukaratasi wagiriyeko mariage cyangwa dana karangamuntu. Rero baguma badusondera kuri brigade urumva ufite amafaranga hari gushikayo n'igihe udashikayo yatanze bashaka kurekura basutanga umunyagihugu ajya rukarushe buno munsi agatanga 220 kugira ngo ashobore kurekurwa abiwe basubire kumubona atashe mu rugo. Rero ayo mahera agatangwa atacamira atagitazi atacerekana ku by'ukuri ko ayo mahera atanzwe agiye gukora. Rero twebwe abanyagihugu Buringa ku by'ukuri novuga ko tugowe turakwiye kugarukirwa ko nayo ubundi tubona ko menga
isakwa ry'Iburinga ryahindutse urudandaza ku banyagihugu, aho udatanze ibihumbi 20 uyu munsi bukeye bwaho bamuca 50 kandi akabitanga atagitansi ahawe we kuba ari ukukiza amagara kugira ngo ashobore gutaha asubire mu muryango. Twebwe rero dusabe ko abadukurira ko bogerageza namba abapolisi bari muri iryo saka bareke kurenganya umuntu uwo ari we wese kugira ngo bamukureko ibyo bifuza. N'akamaramaza aho dushobora gusakwa mw'ibinga tugasakwa gatatu ata kintu na kimwe tubona kigaragara kiriko kirabonekana muri iryo sakwa, dukwiye gufata abantu no kubatoza ayo mafaranga. Ntitubona igituma iryo sakwa ry'agasakisa kirigumarira. Rero twebwe dusaba iryo sakwa ko ryo dupungukako, kubera gushika n'uno munsi n'uyu mwanya tuvugana hariho benshi bakibohewe muri birigade kubera batararonka amahera bashobora gutanga ngo bahereze abapolisi n'abasirikare kugira ngo batahe mu mihana iwabo. Rero twebwe dutera akamo abadukurira dusaba ko bogerageza bakadufunguza ko iryo sakwa, kubera aho tugeze tutuje ahantu twebwe tubanyagihugu tujya uko tugiye gukora duhiriwe duhishije. Imana yake iradufasha akavura kariko karagwa, umwe wese yazinduka mw'itasa kugira ngo tube umuryango, ariko isakwa ry'agasakisa niko rirabidukundira. Abantu indwi barishwe mu mihingo itandukanye y'igihugu mu ndwi yo kuva ku wa 16 gushika ku wa 22 Gitugutu uyu mwaka wa 2023. Ivyo bikaba ari bimwe mu biri mu cegeranyo gisohoka buri ndwi c'umuhari uharanira iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi iteka. Iryo shirahamwe riharanira agateka ka muntu rikaba ryiyamiriza inyifato ya leta ya Gitega yo kubuza imiryango yaburiye abayo mu kibimba kubibuka. Celestin Ruribikiye ni cegera c'ubuje gisata cyo kumenyesha amakuru mu muhari iteka. Umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka waje gusora icegeranyo cyo kuva ku igenekerezo rya 16 gushika ku rya 22 Gitugutu umwaka wa 2023 kijanye niho nyango y'agateka kazina muntu mu Burundi. Iki cegeranyo kigizwe n'ibice bikuru bibiri: politike hamwe no kwishira no kwizana. Mu vyerekeye politike turavugaho umukuru w'umugambwe SNL umushinga amateka Agatogwasa basohora urwandiko ku igenekerezo rya 16 Gitugutu umwaka wa 2023 bashikiriza ko umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Interetse yoreka kuza arivanga mu ngorane ziri muri uwo mugambwe mu gushaka kusambura. Turavugamwo kandi iyibuka rigira 30 umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandagu hamwe n'iyibuzwa cyo kwibuka ababuriye abana b'abanyeshuri mu kibimba. Turangiza tuvuga ivyerekeye ifungwa hamwe n'irekugwa ry'umukuru w'umugambwe Kodebu. Mu kwishira no kwizana muri iki cegeranyo turavuga abantu 7 bishwe, muri abo 3 bakaba batowe ibiziga, abantu 5 bakoreye amabi afatiye ku gitsina, umuntu umwe ahohotewe, uwundi arabugwa irengero, hamwe n'abantu 18 bahagaritswe bidakurikije amategeko. Ayo mabi akaba yagirizwa imbonerakure, bamwe bari mu ntwaro, bamwe bari mu rwego rw'iperereza, hamwe na bamwe bari mu rwego rw'igipolisi. Muri iki cegeranyo turavugamwo ivy'ubutunzi hamwe n'ubutungane. Tukarangiza iki cegeranyo dusaba leta y'u Burundi ko yoza irakurikirana abantu bose bagirizwa aya mabi, ikabashira imbere y'ubutungane atabyo kuraba nkunzi. Uwo yari Celestin Ruribikiye, icegera c'ujejwe gisata cyo kumenyesha amakuru mu muhari iteka. Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, tumira amategato duce tubananya n'amakuru twabateguriye mu gisata c'indero. RPA. Abavyeyi barereye ku mashuri amwamwe yo muri komine Butihinda intara ya Muyinga bariyamiriza ihungabanywa ry'ivyigwa ryabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Bavuga ko abana baho batize kuko bategetswe kuja gusanganira umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD aho mu ntara ya Muyinga yararamutse agendera iyo komine ya Butihinda. Ni nkuru tubaza Eric Niyonzima. Amashuri twashoboye kumenya ko abonetse ko abanyeshuri bazindutse gusanganira umukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'ishuri shingiro rya Christus Kobero hamwe n'ishuri shingiro rya Kobero. Abavyeyi baganira na RPA bakavuga ko babazwa no kubona barungika abana babo ku ishuri hanyuma bakama ku mabarabara. Nakamara kuba igitondo aho muri komine Butihinda urwaruka rw'abanyeshuri abana batoya cane kuva isaa 12 z'igitondo bakamara amagamba ku mabarabara barindiye umukuru w'umugambwe. Abavyeyi baridoga ingene abana babavyura bagiye ku ishuri ariko bakaba basanga ku mabarabara bategereje umukuru w'umugambwe. Abo bavyeyi basaba abajejwe indero muri komine ko bafasha gutandukanya indero na politike. Bikababaza cane ingene abana bariko babinjiza mu bya politike. Nakamara isaa 12 zo mu gitondo abana bari ku mabarabara bambaye uniforme ariko barabigisha ingene baza kwakira umukuru w'umugambwe mu ntara nshasha ya Buhumuza.
Iyo ngendo kubuza abanyeshuri kwiga bakaja gutegera abarongoye umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi ikaba yari monogoje muri kino gihe ihungabana ry'ibikorwa bitari bike vy'igihugu harimo ivy'amashuri rikaba rimaze igihe gibonekeza iyo Reverend Ndikuriyo umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD agendeye intara zitandukanye z'igihugu. Eric niyo nzima tukiri muri ico gisata nyene c'indero tuve mu yinga tuje mu ntara ya Makamba aho bamwe mu bavyeyi barereye kw'ishure shingiro rya Nyanzarake ya gatandatu bidoga biturutse ku mafaranga bariko barasabwa n'ubuyobozi bw'ishure bakabwirwa ko ari ayo kugura ibikoresho. Abo bavyeyi bakavuga ko amahera basabwa ari umurengera bagereranije n'ayo bahora batanga. Ni inkuru tubaza Dani Claire iratwumva. Ishure shingiro rya Nyanzarake ya gatandatu ryigwa ko n'abana barenga 600 nk'uko bishikirizwa na bamwe mu masoko ya RPA. Ubuyobozi bw'ishure buherutse gutegeka ko abo bana umwe wese yotanga intererano zo kugura intebe, ugukoresha amadirisha, ububati bubikwamwo ibitabo n'ibindi bikoresho ishure rikeneye. Ayo mahera y'intererano y'abavyeyi asanzwe atangwa buri gice, ariko muri kino gihe hari abavyeyi bavuga ko baskumurengera. Uyu ni umwe muri bo. Mwaka deka twatangishijwe ku 2025. Uyu mwaka rero utanguye bitanguranye kandi no gutangishwa amafaranga. Umwana yariko arajabwa 14,000 n'ibintu cyagahinda no kuremeza abavyeyi. Umuyobozi w'iryo shure we ntabona ko ari ukuremereza abavyeyi nk'uko babivuga. Nkeshimana Celestin arongoye ishure shingiro rya Nyanzarake ya gatandatu avuga ko abavyeyi bemeye ayo mahera aribo benshi kuruta bidoga. None namba hasabye umuvyeyi umwe ko bagabanya abandi bose barisanze ko tugabanya nta mahera turiko turabasaba menshi kandi sinumva abavyeyi bidoga kuko n'amahera bazotanga mu gice ca mbere igice ca kabiri bazotanga 10,000 nuko turabahimiriza baratanga ibyacu bakorera ivyo twumvikanye ko bategerezwa gukora. Ivyo bivugwa n'umuyobozi w'ishure shingiro rya Nyanzarake ya gatandatu. Abavyeyi twaganiriye bavuga ko atabenshi bashigikiye itozwa ry'iyo ntererano ngo kuko no mu nama bagiranye hahawe ijambo bake muri bo kandi bose bavuga ko ayo mahera ari menshi. Inama yarabaye abashoboye kuronka akanya ko kubaza babaye batatu baravuga bati ayo mahera ni menshi bariko barabikora abenegihugu amahera ni menshi. Muri kino gihe abo bavyeyi basaba ko umuyobozi w'iryo shure yogabanya izo ntererano bavuga ko ari umurengera narirya basanzwe banasabwa n'ayandi mahera akoreshwa mu bindi vya nkenerwa. Uwuramutswe ubuyobozi bw'indero muri komine ya Nyanzarake n'Impaye Ile-de-France RPA imuhamagaye kugira twumve icyo bivuga ko ntiyitavye telefone yiwe ngendanwa. Urakoze Dani Claire iratwumva. Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bumaze imisi ishika 3 bwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura buriko burahungabanya imirimo y'abanyagihugu muri rusangi ibituma bagira uruhombo rwinshi mu bijanye n'ubutunzi. Abanyagihugu bafise ingendeshwa baganiriye na radio RPA ijwi ry'abanyagihugu bakidoga bavuga ko leta yari ikwiye gutorera umuti urama iyo ngorane yama yisubiriza uko bukeye uko bwije ngo kuko umwanya bari kumara bariko bariteza imbere basigaye bawumara batondeye igitoro ku masitasiyo. Kurikire bamwe muri abo banyagihugu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baganiriye na radio RPA. Ikibazo cy'igitoro ngaho iwacu amamodokari yiriwe ku masitasiyo kuva hirya y'ejo hariho ibyahaye gushika n'ubu hari ibitararonka igitoro. Ibikorwa vyahagaze abantu benshi kubera imodoka zitaronka ibitoro, ibintu byose vyazimvye kubera ingorane y'ibitoro. Leta nirabe yuko bitagashi irabe yuko ivyo bintu vyoboneka kugira ubuzima ubandanye buhoro buhoro n'ivyo bwari busanzwe buzimvye ku rugero rurenze. Nk'abikorera utwabo bariko barahomba cane. Ufatiraho ku muntu akura amata buringa yatondeye igitoro ntibikunda amata ntabakizi. Ibyo yarahevye aravuga ati jewe ko uyu munsi amata mpapanye reka n'ibindi strategy acakota hiriga inywa amazuba uwo munsi agakuzana amata kugira ngo udanaze rwe rubandanye. Byose no guhomba usanzwe wifitiye umuduga ugacuda gukota uwundi. Uwo ni umwe mu burorero bwinshi bw'abantu ariko barahomba kubera ibyo. N'abandi nabo abakozi bakora mu yandi masosiyete basanzwe bifitiye ingendeshwa zabo ntashobora gutonda atayitora aca yemera akavuga ati birasha reka mpiga umuntu antondera akazotonda akoresheje umuduga umunsi wose. Aha aramuhemba ubu n'ubutunzi bw'umuryango bamwe buragenda akanatata na kirongo. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yokurira hasi iki kibazo
ibyo barimo barakurira hasi ikibazo mu butungane numva n'ikibazo cyane n'amasoko ntaganguvu nashobora gukurira hasi kuko urumva byanse rwose. none dufata nk'umutagisimeni aba ahereye mu gatondo atondera igitoro mugabo ku mugoroba bamusaba verisema umva iyo verisema aza kuba yikuye hehe atayitanze akazi karahera nawe nyine mu muryango iwe nta kintu aba yaronse afungura urumva mu by'ukuri ni ikibazo kidasanzwe. Mu bisanzwe igitonda ryo ku masitasiyo ryimiriye ibitoro biradusubiza inyuma cyane mu iterambere ry'umuryango mu iterambere ry'igihugu kubera ko uyu mwanya tumara turindiriye ibitoro ni umwanya twagombye kuba turi mu kazi turiko turakora kugira ngo twiteze imbere duteze imbere n'igihugu. Tugasaba leta nimba igitoro kibura kuko kizimba bopfuma bongera ibintu aho igitoro kikaboneka umwanya wose umuntu yagikenanye n'agakironka. Mu makuru y'impunzi ku munsi ugira kabiri w'ibirori byo guhimbaza imyaka 30 iheze ikigomezo Shalome gishinzwe ico kigo nyene caremesheje ibiganiro bishingiye ku cigwa c'ubuntu. Ivyigwa by'ubuntu ico kigo caravyigishije abatari bake mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Mahama mu gihugu kibanyi c'u Rwanda harimwo n'ugwaruka. Umwe mu gwaruka gwakurikiranye izo nyigisho Anje niyo nkuru yaganiriye na radio RPA bikuru mu byo baganiriye tubishikirizwa na Elvis niyo mwungere. Anje niyo nkuru numwigema kiri muto yahungiye mu ikambi y'Imahama kuva mu mwaka wa 2015 agishika muri iyo kambi yarahuye n'ingorane zitari nke zamuteye umwiheburo budasanzwe. Nayifite ubwihebe bumwe budasanzwe nkumva ko atakizere cy'ubuzima afite nkumva mbese sindi umuntu nkama aho ndi hose nihevye mbere nkumva umenga ntaco no marira isi nta nico no marira igihugu nta nico no marira umuryango bivanye nte n'ibibazo twagiye duhura navyo kuba bitari mu gihugu. Kuva ikigomezo Shalome gitunganije ivyigwa bijanye n'ubuntu mu ikambi y'Imahama Anje niyo nkuru yararonse amahirwe yo kuja mu gwaruka gwaronkeje izo nyigisho bikuru vyaranze izo nyigisho kandi vyanyuze Anje niyo nkuru arabitumenyesha. Cyambere n'urukundo impuhwe kwita ku muntu ukishira mu kibanza ca mugenzi wawe ukumva muri wewe yuko uri umuntu by'ukuri ugomba gufasha abagenzi bawe mu bibazo barimwo kugira nabo babashe kwiyakira. Kuva ronkejwe izo nyigisho Anje niyo nkuru yaravuye mu mwiheburo yarimwo mbere aranigirira icizere ko kandi ashobora kugira ico yimariye mu buzima. Anje wowe tuvugana ubu nariyakiriye narisobanukiwe mbese ubu ntarana no gutera imbere ubu nta n'ikibazo mfite narisobanukiwe ndiyakira ndabona ko ijambaye hatari iryo herezo ry'ubuzima ndamenya yuko ivyo nari ndimwo mbere ubu atari ivyo ndimwo canke se shobora kuba uwundi muntu ejo hazoza. Kuri uno wa gatatu Anje niyo nkuru ari mu rundi gwaruka n'abandi bakurikiranye izo nyigisho bahawe urupapuro rw'umutsindo ko bakurikiranye inyigisho zijanye n'ubuntu kandi ko bagiye kuzigisha abandi. Aratumenyesha ingene azovyifatamwo mu gushikiriza izo nyigisho abandi. Tambere kugira ubashe kwigisha umuntu abashe gutahura nuko ubanza kumubwira akamaro k'ivyo bintu noneho ukabanza ukamwiyegereza ukisanisha nawe. Dufate nimba agendana ubumuga ukamwumviriza ukamutahura ukisanisha nawe apana kumwereka yuko umurengeye noneho ukabasha kumwiyegereza ukamwigisha. Izo nyigisho zitangwa n'ikigomezo Shalome mu gisata ca Academy ubuntu kandi zikaba zishimikiye ku guteza imbere ibisata byose by'ubuzima bw'umuntu buzira ikumira. Imyaka 30 rero ikigomezo Shalome kimaze simike ufatiye ku buzima bw'umuntu uko niko bibonwa na Margarita Barankitse arongoye ico kigo kubwiwe ariko naho ari gihe c'akanyamuneza yari kunezerwa kuruta mu gihe uwo munsi yari kuwuhimbariza mu gihugu ciwe c'amavukiro. Twumvirize Margarita Barankitse arongoye ikigo Mezo Shalome. Yararengeje ubusore yararengeje n'ubukumi nuko abantu bubu rumva rero byaraduciriyemwo twagize ingorane nyinshi kwiyumvamwo nari kuba mpimbawe kurusha ndayigiriye Burundi mu igihugu canyibarutse mugabo nta na rimwe kuko nemera urukundo nemera intsinzi y'urukundo nico gituma nagize uwo munsi mukuru. Ubundi hoho nari gucura indimba nari kwigunga kumure nkagenda mu misahima ngabakoranya tukabira kuko ntiduhimbawe cane duhimbajwe n'umwizero gusa kuko turaje nk'umukirisu narubahutse jo mwarumvise mvuga nti ewe warupfuwe mbega intsinzi yawe iri
naho biruko Margarita Barankitse arahumuriza abarundi na cane cane abari mu buhungiro ababwira ko igihe kizoshika bagatahuka kandi mu munezero asaba gusa abarongoye igihugu muri kino gihe ko batobandanya bagira agatima tare ko kwigungirako dusubire tumwumvirize nama ndabisubira murazi ko nama mvuga ko urukundo rw'amarutsinda inabi ko urukundo ari rwo rufise ijambo rya nyuma ko ubutungane buzotebaho butsinda ubwo rwango nako karengane ndababwira rero umwizero uri mu mutima wanje kuko murabibona ni haba umuntu yari gutegereza kwihebura ni haba umuntu boba baratoteje kuko nubundi kumutahe mpuzamakungu mugabo murabona sinigeze mpagarika na rimwe kugenda sinigeze mpagarika ibikorwa kuko nzi ko twebwe igihe cyose uzoba ufise ubuzima umwizero uba uriho rero ntibihebure kuko kandi nabo nyene barabizi kuko bamaze imyaka 10 mu ishamba bagwana ngo bashobore gutaha iwabo baratashe none baca batoteza abandi none ukujya byabashiki niko nibatawugurura imitima yabo ngo barondere ngene baganira nabo basangiye igihugu kuko turabavukanye ntibibaze ega ntawe uzobahebera kijya gihugu bo kibahebera kubera iki ega ntidutegerezwa gushumba ega Burundi turabusangiye ega twebwe ntiturabanyamahanga tuzotaha iwacu naho ejo cange hirya ari naho vyonyaruka uwo yari Margarita Barankitse arongoye ikigo Mezo Shalom nyando rero duciye dusozerera amakuru yo kuri wa 2025 gitugutu umwaka wa 2023 ngire ko nkengurukira mwebwe mwari muduteze yompi bagenzanje twafashanije kuyatororokanya hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira nabo nyene bakenuye manyore ninge ko nari kuri mikro nkaba ndabike banuye ndabipfuriza amahoro n'umugisha mu banyu no mu byanyu